batwaye amahera ikibonane none nk'umuntu bahaye amahera ngo genda wubake urujya rugomero rw'amatara rwo ku mpanda amahera agatwara kumubwira ngo agarukane ukamenga wewe umubwiye ngo agarukane niwe mumenja none ajya amahera wibaza ko yariwe n'abajya badandaza bonyene indongozi ari kwemera ko yasinye ngo akira jana ntakurikirane ngo anavuge ngo ko vya bintu utabikoze mugabo bimwe umunyamabanga mukuru yavuga wumva ugiye kumubwira uti zana acha kubwira ati jewe nzana iki warariye igiturire sangapi yangana gute nayahawe nande yayampereye he ayo mahera bagaca bagenda bakayapakira mu nzu igihugu kigaca kibura amahera akora mu gihugu kigaca gifata ayandi mahera y'amadevize kikagenda gufyatuza izindi noti ziri mu nzu kubera ntashobora kuzishira habona kuko arazi ko aramibano boca mubona ivyo biriho none nk'ubu abayapakiye mu mazu ntiboyazana kugira akore mu gihugu ndabereka ingene gusubiza ibintu mu buryo ari byo byonyene bitunanira nico gituma uca ubona ariko aragayagaye uwo muntu ngo nzoruburana umuburanije naho abatomboye rero kuko yivye miliyaridi 5 uzosanga amande ari miliyoni 500 agaca agenda agafungwa imyaka 5 agaca yitahira kurya ya miliyaridi hajya kubera batarafatwa bariko bararira kuko barazi kugira bayarye kwari kubanza kubacira urubanza bagatanga amande ya make igihano gito mugabo twebwe twafashe ingingo yuko nugusubiza none bajya badandaza ko batereza kuyasubiza mukamwara yasangiye none bazoriha bonyene ivyo byose bazoza bati zana sindi handumwe aho bunye ndiko ndabivuga ababizi bene vyo bariko barondera ngo mbe basha nta bantu bashobora kugira kudeta muri Burundi rega hariho wabivuze nzi ngo ni kitu cha muda mudogo tu ngo hera tunazo hariho wabivuze uko nyene amahera barayafise yo guhemba abagizi ba nabi na ayo nyene bafise nayo bivye igihugu munagenda nyene akagenda aragayagaya abizi ikindi kintu kitwishe ga mu Burundi ntitumaramara urazi kugenda uraneganega aho uzi kunegurwa wewe nyene abantu bagutuma urutoki ukemera ukagumugayagaya nyene ukambara costume nanone nk'ubu nitwaba twanyuzwe ko mwamanitse amaboko abantu bose bazi ivyo banyuruje bo kwigenga ubuntu buke nka kujya turi mukuri no kurekuriranira nabisha abantu basigaye bavyemera bati vyagenze uko nuko wewe ufise ayo mahera wivye niwe utoyazana none umuntu yisha abantu hari ndavyemera akabivuga none uwo muntu yatwaye ayo mahera y'igihugu niwe ananiwe kuyagarukana tuze rufume twugurura hariho ikonte yuguruye y'amahera tuza turaka abayivye sinzi ko umushikiranganje ubutunzi ari mu bakurikirana iyo konte sinzi ko yifise inimero baza inimero yayo duce tuyitanga abihanye baze bace bagenda bayashireko kandi uzuyigire anonima basi ntagira bazomenya wayazanye konte rero yuguruye muri berbe ni nimero 11 agakoni amajana 334 ndasubiramwo 11 agakoni amajana 334 aho n'amahera y'amarundi n'amarundi aho amanyamahanga nayo amadolari ni 33 ubusa 2 agakoni ubusa 21
akaburungu 62, ndasubiramwo 33, ubusa 2, agakoni, ubusa 21, akaburungu 62. Umuntu yumva yuko yakozweho ku mutima akabazi ko yanyegeje mu nzu akavuga ati ngira niyeze mu gihugu, azaca agenda ashireko, arashaka rero uvuga izina giwe apfe gushirako gusa Imana izo yabibonye kandi izomuhezagira. Kandi je ndafise icizere ko aya mahera muzoyazana tudasubije ibintu mu buryo, naho twozana iki ingorane, umuzi w'ingorane nico cyonyene. Kire narababwiye umwana w'uruzingo agira umwina, agira umunoho, aguma ashaka ko vyose abirya, nivyo adashoboye aratwara. Kumwe kwisiha yiba n'umusumari ikawujana ataciye kukoza. Isiha murazi ko yiba ikiyiko kandi itarya. Ayo mahera hari habivye amahera naho boraramwo boca bicara bakayarya, borinda bapfa batarayamara. Bariho. Jewe mperereza hariho abantu ubu bariko bahemba abakozi babaha amahera yaguyifira ngo utabanje kwanikira aca atabuka. None ntimo yaha abantu, none abo bantu yahaye ararigumye baga, wamuhaye inoti iri kwifira arabivuga. Hariho abariko bahemba amahera aguyifira, ibihera mwarunze mu mazu. Hari ntimwave mubesha ngo ntitubazi. Mugabo mwitwaza akajya gusa ngo amahera ngo muvuze ngo je nariye yampaye angahe yayampereye he ku munsi uwuhe. Ivyo nivyo mwitwaza, mugabo turabitse. None nk'ikiraro ca Kajeke mu rugomero rwa Kajeke gwari kuvomera irya mirima yose mubona mu kiyaya ca Gihanga, muri ahaca muci murabe mwibaze iyo muci haba hasa n'ugwatsi rutoto, iyo nzara muvuga ngo umuceri mubuze mwobura gute? Mugangi urugomero rwarariwe neza, none baruriye ntibariho. Amwo kwemeza yuko hari umuntu yosinyira umuntu kutwiba ubutara kabujana atakintu wariyeko. Utifata ubutare bw'Uburundi ujane ntuzuzane n'ifaranga na rimwe, ari wewe wamusinyiye ukavuga yuko atakantu mwumvikanye. Zamuriyumvira subiza ibintu mu buryo. Aha twoja mu mashirahamwe y'ikawa n'icayi tugaharura neza amatoni amaze gusohoka n'amadolari yinjiye, twosanga bihuye kubera bari bazi ko atawurereka. Jewe ndazi neza yuko mu cayi Omani baranyeretse icayi kigugwe wabo, kigenda direct muri Omani ku kwezi amadolari noja kwera abantu yabona. Dusubize ibintu mu buryo, umwe wese yihana avuga ati jewe ndemeye gusubiza. Naco naho ni waramaze kuryamwe muri yari dumwe zanizo zine zisigaye. Tuwe n'umutima mwiza, rega umuntu agira ikigogwe kubera yabonye umutima mwiza. None ko igihugu dutegeza kucigura, igihugu ragitangira amaraso. Je mbwira ico gihugu wotangira amaraso yawe ukacima amahera, muga nk'umuntu afata n'uduhera cyari cifitiye agaca dutwara, uwo muntu yotanga amaraso? Humvikana. Umuntu n'uduhera igihugu cyari cifitiye two kubaka ibitaro, kubaka amashure, kugura amambirase, kugura imiti, uduhera cyari cifitiye utwiba, we wocigura? Rego ko niko tuza turamenya bakunda igihugu. Mugabo akona kahise. Ubu twavuze ko twakijijwe twese. Ubu tuvuze ko tugiye gutangura bishasha, kandi tuzobitangura. Isaac TV. Oh.